Muy buenos días mwaramutse a todos los presentes mwebwe abari y hano los que estarán viendo hamwe esta n'abazobona conferencia a través de video kino gikorane y que las biciye muri bendiciones de video Jesucristo, el ángel del kandi pacto, imigisha ya Yesu Kristo sean marayika sobre todos w'isezerano ustedes y yoba sobre kuri mí mwebwe también, mwese no kuri jewe nanje y nos llene del conocimiento kandi de su atwuzuza programa, de su ubumenyi palabra, bw'umugambi we w'ijambo ryiwe correspondiente rigenewe a este tiempo final, iki gihe c'iherezo y pronto todos seamos vuba twese transformados y duhindurwe llevados a la casa de tujanwe nuestro mu Padre rugo Celestial rwa data wo en el mw'ijuru cielo. mw'ijuru En el nombre eterno del mu Señor izina rihoraho Jesucristo. ry'umwami Yesu Amén. Kristo amen kandi amen. Leemos Dusome en el libro del Éxodo, mu gitabo cyo kuvayo capítulo igice ca 15 verso 22, umurongo wa 22 ukabandanya donde nos habla ahatubwira de un árbol ku giti el cual endulzó igiti las aguas cyahinduye amargas amazi yo mu rurazi akaba meza. y dice capítulo 15 haravuga mu verso gice cya 22 15 al umurongo wa 26, 22 kugeza ku 26 hati Mose que partiese Israel del ajana mar rojo, abisirayeli bararambura y bava ku salieron kiyaga al desierto gitukura de bataha mu Sur, bugaragwa bw'ishura y anduvieron 3 días por el bagenda iminsi desierto 3 muri ubwo bugaragwa sin hallar babura aguas, amazi. y llegaron a Mara Bashitse Mara y no pudieron beber las aguas de Mara ntibashobora kunywa porque eran amazi yaho amargas. kuko yari Por eso le umururazi. pusieron el nombre de Mara. Nicyo Entonces cyatumye el hitwa pueblo Mara. murmuró contra Maze Moisés abantu y bidodombera dijo, Mose ¿qué bati hemos de beber? turanywa Y iki? Moisés clamó a Jehová, y Nawe Jehová le mostró un árbol, atakambira y uhoraho lo echó en uhoraho las amwereka aguas, igiti y las aguas se endulzaron. agiterera muri ayo mazi aca ahinduka meza. Aho niho uhoraho yabashingiye icagezwe n'ibwirizwa, kandi aho niho yabageragereje arababarira ati nimwagira umwete wo kumvira uhoraho Imana yanyu mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe mukumvira ivyagezwe vyiwe mukitondera ivyo yihanikirije vyose, ngo nta ndwara azobateza nk'izo yateje abanyegiputa, ngo kuko ari we uhoraho abakiza indwara. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ko bw'ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Igiti gihindura amazi akaba meza. Ico giti gishushanya nde? Gishushanya umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ico giti ni Kristo, nk'uko kandi n'igiti co mw'itongo rya Edeni naco nyene ari Kristo, kandi n'igiti co mu vyeshuro Yohana naco nyene ni Kristo, igiti c'ubugingo, kandi niwe ahindura amazi yo mu rurazi akaba amazi meza. Kandi amazi yo mu rurazi aha muri kano kanya ashushanya ihanga ry'Abaheburayo, ashushanya kandi n'abahungu bose hamwe n'abakobwa b'Imana. Rero mwitegereze namwe, ashushanya ihanga ry'Imana. Nico gituma nk'uko Imana yakijije amazi yo mu rurazi agahinduka meza, ikabwira Mose ko yoshira mw'ico giti akagishira mu mazi yo mu rurazi, nuko agaheza agacika meza. Rero mu giti c'ubugingo arico Kristo gishizwe mu mazi yo mu rurazi, ico giti kigashigwa mw'ihanga, iryo hanga riraheza rigahinduka rikaba ryiza, rikaronka ubugingo budashira iryo hanga. Kandi mwitegereze namwe ingene
aha nk'uko imana yakijije ano mazi ikoresheje iki giti aricyo yabwiye Mose ko yoshira muri ano mazi, rero imana irabwira ubwoko bw'Abaheburayo ati ni jewe uhoraho abakiza ingwara. Niwe kino giti, ni Kristo, igiti gihindura ihanga rikaba ryiza, kuko ihanga mwitegereze namwe ryararurishijwe n'ubuja, rirurishwa n'ingwara hamwe n'ibibazo byose by'ubuzima bwo ngaha ku isi. Babayeho ubuzima bugoye bwuzuye mu rurazi, ariko Kristo ari imbere mu muntu, akaba imbere mu ihanga, amazi ahinduka amazi aryoshe meza, kuko niwe ahindura ubuzima bwacu, nuko tugaheza tukamusanga ari mu buzima bwacu, tugabaho ubuzima by'ukuri bumeze nk'ubuzima bwiwe. Turiko turabaho ngaha ku isi kugira ngo tugire iki cigwa kimwe rudende mu mubiri w'inyama upfa ubora, ari nawo mubiri twajemwo biciye mu kugwa kw'ikiremwa muntu mu itongo rya Edeni. Kandi uhereye ikiremwa muntu kiguye, nta n'umwe yashoboye kuza ngaha ku isi afise umubiri uhoraho, afise na mpwemu ihoraho, ariko umuntu aronka umubiri upfa ubora, umubiri upfa ubora kandi w'igihe gito, ari nawo uvuka biciye mu muvyeyi wiwe ngaha ku isi, ari nawo wakomotse muri se wiwe na nyina wiwe. Nuko mu kuvuka rero aronka impwemu yo mw'isi nyene. Nico gituma ikiremwa muntu cahindukiririjwe ku kibi. Nico gituma amazi y'amahanga, indimi n'amoko ari umururazi, kandi kimwe rudende gishobora guhindura amahanga, indimi n'amoko hamwe n'ibiremwa abantu, nico giti, igiti c'ubugingo arico Kristo, umwe yahindura amazi y'umururazi hariya akaba amazi meza. Kirya giti cashushanya Kristo. Rero niwe mukiza wacu, kandi niwe adukiza indwara, agakiza ubugingo, kandi we akiza ubugingo akoze ukuvuka bwa kabiri muri abo bose bizera Kristo, bityo akaduha impwemu ihoraho, impwemu ifise ubugingo budashira, impwemu ya teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, ari wari umubiri ariko mu bundi buringanire usa n'uw'uyu mubiri wacu, ari nawo umuntu aja kubamwo arangije iminsi yiwe yo ngaha mwuno mubiri upfa, abandanya kubaho ariko muri uwo wundi mubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi aba ngaho mu bundi buringanire, ahari amazi, ahari ibiti, ahari utunyoni, ariko ntibarya, ntibakora, ntibanaryama nko ngaha muri ubu buringanire. Ubu buringanire twebwe turimwo hariya nta nijoro ririyo, kubw'ivyo rero ntibagomba kuryama, kandi ntibanaruha kuba bari hariya, ni paradizo. Ariko bo bazogaruka ku isi, kandi bazoronka umubiri uhoraho uw'Imana izobaha, izobazurira mu mubiri Imana izobaremera, umubiri uhoraho, kugira ngo babeho ibihe bidashira muri uwo mubiri uhoraho. Ikiremwa muntu kuko nyuma yo kugwa kitashoboye guca mu buringanire bwa gatandatu, kugira ngo kiharonkere umubiri wa teofaniya wo mwubwo buringanire umubiri uhoraho, hanyuma ngo giheze kize ngaha ku isi kiharonkere umubiri w'inyama nawe nyene uhoraho. Rero mwitegereze namwe, kubera ko ariyo nzira imwe rudende kugira ngo ikiremwa muntu kigaragare ngaha gifise ubugingo budashira. Nuko rero ikiremwa muntu giterezwa kuvuka ubwa kabiri, kikavukira ubwa mbere mu buringanire bwa gatandatu, kandi ivyo ikiremwa muntu kibironka biciye mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wiwe, akaronka na mpwemu yera,
bityo akizera Kristo nk'umucunguzi wiwe akoze ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo akaronka mpwemu yera, bityo hagakogwa ukupfuko bwa kabiri mu muntu, akaba rero avukiye mu buringanire bwa gatandatu, akaba yavukiye ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu biciye muri mpwemu ya Kristo. Hanyuma ku munsi wa nyuma tuzoronka umubiri uhoraho, umubiri uboneka uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ku bapfuye bizera Kristo azobaha umubiri musha, abazurire mu mubiri musha uhoraho, kandi natwe bakiri bazima tukazoguma tukiri bazima kugeza ubwo azozura abapfuye bizera Kristo, nuko azoduhindura, azoduha bityo rero umubiri uhoraho umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo. Murabe, ubwo niko gwabaye urutonde Yesu Kristo yafashe kugira ngo aze ku isi. Ubwa mbere we yari afise umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Uwo mubiri wa teofaniya witwa marayika w'uhoraho. Marayika w'uhoraho ari nawe yigaragarijemwo, yiyerekeyemwo abavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera, kandi bo baramubonye bavuga ko yari umugabo, umuntu wo mu bundi buringanire. Niwe yaremye amajuru n'isi. Mw'uwo mubiri ninde yari awurimwo? Ni Imana. Yitwa kandi Jambo. Ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose vyaremwe nawe. Ni ukuvuga ko uwo mubiri wa teofaniya niwe waremye ibintu byose, kuko muri wo harimwo ubugingo, kandi aho niho havuye ubugingo bw'ibyaremwe byose. Imana rero iri muri uwo mubiri, mu mubiri wayo wa teofaniya, aho niho yavuga hakagaragara ibintu byose. Rero habandanya havuga hati, ndiko nsoma muri Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, kandi hanyuma habandanya havuga hati, reka tuhasome kugira ngo muhumve neza nk'uko handitse. Tuhasome nyene nk'uko byanditse muri Yohana igice ca mbere. Ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose vyaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko mwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana, ni ukuvuga Yohana umubatizi. Uwo yazanywe no kubigishinga ntahe ngo ashingire intaho umuco, kugira ngo bose bizere ku bwiwe. Uwo si we wa muco, ariko kwari ugushingira intahe umuco, umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Uyu muco w'ukuri Jambo yahoranye n'Imana, akaba Imana, yari karaza muri ino si. None ni gute yari karaza muri ino si? Jambo yahoranye n'Imana, akaba yari Imana, Imana nyene ubwayo mu muri wayo wa teofaniya. Haravuga yuko yari karaza muri ino si, umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Reka turabe ingene wari kuraza muri ino si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Mbega ninde yaremye isi yose? Isanzure ryose hamwe n'isi yose mu mwuzuro ni Jambo yahoranye n'Imana, kandi yari Imana. No kuvuga ngo Imana iri mu mubiri wayo wa teofaniya. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. No kuvuga ngo ihanga ry'Abaheburayo, ariko bamwakiriye bose, abizeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana.
kandi aho nibiciye mu kuvuka bwa kabiri kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu, tukozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka namwe mu yera, tukavuka nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Igihe twavuka biciye muri papa na mama bo ngaha ku isi, twavutse nk'abana bande abavyeyi bacu bo ngaha ku isi. Ariko ubu naho biciye mu kuvuka bwa kabiri, biciye mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu no kozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mwe mu yera, twavutse nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza ko mubiri, no kuvuga ngo ntabwo twavyawe na papa na mama, ntabwo twavyawe n'umugabo n'umugore, canke no kwifuza ko mubiri canke no kwifuza ko mugabo, ariko bavyawe n'Imana kubw'ishaka ry'Imana, biciye mu kuvuka bwa kabiri, biciye muri mpwemu yera, aduha mpwemu yera, bityo akaduha umubiri wa teofaniya. Nivyo vyatumye tuvuka tukavyagwa n'Imana, kandi ku munsi wa nyuma azoduha umubiri uboneka uhoraho, uwo yasezeraniye twebwe twese. Kandi uwo mubiri nawo uzoturuka hehe? Nawo nyene uzova ku Mana. Vyose biva ku Mana, yaba mpwemu umubiri wa teofaniya mu burenganire bwa gatandatu, ndetse n'umubiri uboneka uhoraho azoduha ku munsi wa nyuma. No kuvuga ngo mw'iki gihe c'iherezo, arico gihe turiko turabamwo, ari wo munsi wa nyuma, mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka cacerewe. Twongeye ku kirangamisi imyaka cacerewe, twamaze gushika mu kimpumbi c'indwi, kandi kimpumbi c'indwi imbere y'Imana ni umunsi wa nyuma, kuko umunsi umwe imbere y'Umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi kuri twebwe. Niko tubwirwa na Petero wa kabiri igice ca gatatu umurongo w'umunani, ndetse kandi n'umuvugishwa n'Imana Mose muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4. Kandi uwo jambo yihaye mubiri abana natwe, kandi igihe jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, ariwe kandi yitwa marayika w'uhoraho, igihe yambara umubiri akaba muri twebwe, twamumenye gute? Mbega ni irihe zina twamumenye ko? Twamumenye ku izina rya Yesu. Yesu niwe jambo, marayika w'isezerano, jambo yigize umubiri. Niyo Mana nyene ubwayo mu muri wayo wa teofaniya yiremeye umubiri w'inyama, iraheza iba mu biremwa abantu hagati mw'ihanga ry'Abaheburayo. Twitegereza ubwiza bwiwe, ni ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi ico nico giti gihindura amazi yo mu ruraza akaba amazi meza. Ico nico giti gihindura ihanga ry'Imana, ihanga ry'Abaheburayo, ndetse n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kuko hagati mw'ishengero rya Yesu Kristo hashizwe iki giti gihindura amazi akaba meza, Yesu Kristo. Ico gituma aduha ugukira ko mu buryo bw'impwemu, akijije impwemu yacu, akaduha impwemu nsha umubiri wa teofaniya, impwemu yera yatanzwe n'Imana. Hanyuma azoduha ku munsi wa nyuma, azoduha umubiri w'inyama kandi uhoraho. Uko niko kandi tuzogira agakiza gahoraho mu mubiri wacu, kuko uhoraho Yesu Kristo ni wadukiza ingwara. Uko niko rero umubiri wacu w'inyama uzoba umubiri atakibazo na kimwe c'amagara ugira, kuko we Yesu Kristo uhoraho wo mw'isezerano rya kera niwe adukiza indwara. Mwuno mubiri w'inyama upfa ubora w'agahe gato, n'ubu turacafise ibibazo vy'amagara, kuko kubera ko uyu ari umubiri waje biciye mu bugombe bunyuranye n'ubugombe bw'Imana, ari wo twarose biciye mu kugwa kw'ikiremwa muntu hariya mw'itongo rya Edeni. Umugwanizi n'ubu aracafise
uburenganzira, darle problemas, aracafise uburenganzira bwo guteza ivyago uno mubiri wacu w'inyama, kuko no mubiri waje mu bugombe buhaswe, ubugombe bunyuranye n'ubugombe bw'Imana. Kandi kubw'iyo mpamvu nico gituma dufise ibibazo vy'amagara rimwe na rimwe, ariko Imana es nuestro sanador. niyo idukiza indwara. Ahora esto no quiere decir que Rero nosotros ivyo no ntibisobanura yuko podamos twebwe tutoshobora gukoresha imiti runaka canke tukaja ku muganga. Umuntu wari we wese ashobora kubikora, no tiene kandi ningún problema nta con kibazo na kimwe agiranira n'Imana. Nkuko kandi puede orar a Dios, ashobora siempre gusenga pedir Imana buri gihe akayisaba ko yomufasha y sana su cuerpo. igakiza umubiri wiwe, canke ashobora kuyisaba ko yokoresha umuganga, Y que por medio del médico nuko biciye mu muganga umubiri wiwe w'inyama sea aliviado ugakira, de sus problemas ugakira de salud. ivyo bibazo vy'amagara yari afise. Rero Esto es Kristo ese árbol que sanó niwe las aguas, kino giti cakirije ano mazi, kandi niwe adukiza indwara. Kandi para recibir la sanidad del kugira cuerpo. ngo umuntu yakire agakiza La persona k'umubiri, lo primero que tiene que umuntu entender icambere es que ateruza ya gutahura nuko Kristo yamaze kukiza wewe na jewe ku musaraba i Karuvariyo, igihe llevó nuestros pecados y yishira llevó kw'ivyaha vyacu, todas nuestras nuko enfermedades. akishira k'ubugwayi bwacu Porque las bwose, enfermedades kuko ingwara fueron el producto zabaye del ingaruka pecado z'icaha del huerto co mw'itongo rya Edeni. y por consiguiente Mu yandi majambo, el ser humano ikiremwa muntu ha hanyuma tenido que venir de la vyabaye caída ngombwa ko kiza en un uhereye ku cuerpo kugwa mortal, kugeza ubu, corruptible y temporal, vyabaye ngombwa ko kiza mu mubiri upfa ubora w'agahe gato, ari nawo ufise n'ibibazo vy'amagara, que el diablo kuko umugwanizi tiene acceso umugwanizi a ese cuerpo, arafise uburenganzira kuri uno mubiri n'ubu. Ni ukuvuga yuko puede dar el primer golpe, ashobora ku nshuro ya mbere agateza ivyago uno mubiri, ariko Kristo es nuestro sanador. niwe adukiza indwara. Y Kandi con fe desde lo profundo de su alma, ufise ukwizera indani bw'inama mu bugingo bwawe, reconociendo que ya umuntu akamenya yuko Kristo yamaze kumukiza haciye imyaka 2000, puede materializarse en la persona mw'uwo muntu hashobora kwigaragaza ako gakiza. Ategerezwa kukizera en el alma, mu bugingo desde lo profundo de su alma, ibwina mu bugingo bwiwe, akamenya de que Cristo lo yuko sanó Kristo yamukijije hace 2000 años atrás, haciye allá imyaka en la cruz 2000 del hariya Calvario, ku musaraba i así Karuvariyo, como también nk'uko kandi yagukijije haciye imyaka 2000. Kandi kugira ngo ako gakiza kigaragaza muri wewe, nuko rero wewe biba ngombwa ko la obra de Cristo en la cruz wizera del igikorwa Calvario, ca Kristo ku musaraba i Karuvariyo, ukamenya yuko Kristo ku musaraba i Karuvariyo yagukijije wewe, kandi ko nanje en la yankijije. misma forma es para recibir la sanidad Mwubwo buryo nyene nibwo umuntu aronkamwo agakiza k'umubiri, yaramaze kubikora. en la persona, Kandi vyigaragaza mu muntu iyo umuntu avyizeye ibwina mu bugingo bwiwe, le da gracias a Dios nuko agashimira Imana ko bw'uwo mugisha que Kristo ganó para nosotros, yaturonkeye ku musaraba i Karuvariyo, porque él llevó kuko yishizwe ku ivyaha vyacu vyose hamwe n'ingwara zacu todas zose nuestras dolencias. ndetse n'imibabaro yacu yose. Por su llaga Mu mishishagu yiwe fuimos nosotros niho curados. twebwe dukirira. Y ahora Rero vean cómo Cristo murabe ingene Kristo ari we ikigiti de la vida eterna c'ubugingo y es budashira, el kandi árbol que endulza, ni nawe que endulza giti gihindura las aguas, amazi o sea, akaba meza. Ni kuvuga ngo la raza humana, los seres ahindura humanos, ikiremwa muntu, ibiremwa abantu, indimi, amoko ndetse n'amahanga, ndetse agahindura n'umuntu ku giti ciwe. Igihe Kristo ashizwe hehe? Ashizwe mu muntu, agashigwa mu mazi abantu, dentro del pueblo de Dios, agashigwa mu ihanga ry'Imana, el pueblo hebreo, ihanga ry'Abaheburayo. el pueblo hebreo no Ariko quiso ihanga desear, ry'Abaheburayo ntirishaka ayo mazi, ryarayanse, y por eso ha tenido kandi ku bw'ivyo tantos problemas. ryaragize ibibazo vyinshi. Ariko nk'uko Mose yashize ico giti En las aguas mu mazi amargas allá que yo mu rurazi hariya, ariyo yashushanya hebreo y también ihanga ry'Abaheburayo ndetse a los gentiles, n'abanyamahanga, al pueblo de Dios entre los ihanga gentiles, ry'Imana ryo mu banyamahanga,
Mose azokongera kandi ashire iki giti hagati mu ihanga ry'abaheburayo mu mazi yo mu rurazi, nuko kizohindura ano mazi abe meza, kuko ubukozi bwa Mose buzoba buri ku isi ku munsi wa nyuma mu bwoko bw'abaheburayo bujanye iki giti Kristo, kandi azohindura ubwoko bw'abaheburayo. Rero murabe ingene umwe aha ubwoko bw'Imana kuba bwiza, ndetse n'umwe wese mu bagize ihanga ryiwe nk'umuntu ku giti ciwe. Ninde? Ni Kristo, igiti gihindura amazi akaba meza. Nta kindi giti kimeze nk'iki. Iki giti ni umukundwa wacu, umucunguzi, ikiremwa ciza cyane kiryoshe kandi cy'urukundo cyahonyoye kuri uno mubumbe w'isi, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko aronke ubugingo budashira. Murabe, ni ukwigaragaza k'urukundo rw'Imana, kandi ni ikintu ciza cyane kandi kiryoshe. Kandi iki giti Kristo niwe giti mu kuba ikiremwa ciza cyane kiryoshe kurusha ibindi biremwa byose, ahindura ubuzima bwacu. Rero murabe ingene ari we adukiza indwara. Hariho agakiza kagaragara gasanzwe, hariho n'agakiza ko mu buryo bw'impwemu. Yaradukijije aduhaye ubugingo budashira, aduha bityo umubiri wa teofaniya uhoraho, yadukijije mu buryo bw'impwemu. Kandi muri iki gihe cy'iherezo azoduha umubiri w'inyama uhoraho, udapfa utabora, kandi uhawe ubwiza nk'umubiri w'umwami Yesu Kristo, umeze nk'umubiri w'umwami Yesu Kristo. Tuzoronka rero bityo agakiza gahoraho kagaragara gasanzwe kaboneka, ndetse n'ubuyabaga buhoraho. Kandi ivyo bizoba biryoshe cyane ko bazobironka kurusha ubuzima buboneka ku bahungu n'abakobwa b'Imana. Buzoba buryoshe cyane kugeza ubwo tuzobaho tunezerewe mu nganje y'imyaka 1000, hanyuma tubeho n'ibihe bidashira byose, kuko igiti gihindura amazi akaba meza arico Yesu Kristo. Ico giti caramaze gutangura guhindura abahungu n'abakobwa b'Imana mu kuduha ukuvuka bwa kabiri, ndetse akaduha bityo umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi vuba azoduha umubiri w'inyama, nuko azoduhindura mu mwuzuro mu buryo bugaragara. Nabwo yaramaze kuduhindura imbere, azoduhindura n'imbere n'inyuma naho, kuko niwe giti gihindura amazi akaba meza. Reka tubirekere ngaho, kuko bitagenze uko twoca tuja no ku rutare rwahaye amazi abantu. Ariko reka tubigeze ngaho. Mu kuza kwiwe kwa mbere, Kristo yakoze igikorwa cy'ubucunguzi ku musaba Karuvariyo. Yaje kugira ngo ahindure amazi ihanga ryiwe, rya bihanga ry'abaheburayo, ndetse n'ishengero ryiwe ryatonejwe kera isi n'ijuru bitararemwa. Abafise amazina yabo yanditse mu gitabo cy'umwagazi w'intama isi itararemwa. Kandi nivyo ariko arakora mu buryo bw'impwemu mu banyamahanga, ahindura amazi akayagira meza, ahindura ibiremwa abantu akabiha ubugingo budashira. Mbega hariho igiti ciza cyane kurusha igiti cy'ubugingo budashira? Nta gihari. Kubw'ivyo rero kumenya
ko umuntu afise ubugingo budashira, ko umuntu nubwo yogwara umubiri we w'inyamugapfa ko afise ubugingo budashira, kandi ko azobaho ibihe bidashira akabana n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kandi ko nubwo umubiri we w'inyama wopfa dufise isezerano ko azoduha umubiri w'inyama uhoraho hawo bwiza umeze nk'uwa Yesu Kristo. Mbega hari ikintu kiryoshe nk'ico kumenya yuko umuntu afise ubugingo budashira? Rero umururazi n'igihe umuntu atamenye uko bizomugendekera niyamara kurangiza iminsi yiwe yo ngaha ku isi, akiyumvira gusa umuntu ati mbega navuye hehe, ati mbega nari ndiho bwa mbere, ati ni gute nashoboye kugaragara ngaha ku isi, naje nturuka hehe, ati kandi ndinde, ati kandi niki ndiko ndakora ngaha ku mumbe w'isi. Akamenya yuko mwana mubiri upfa ngaha ku isi azowubamwo gusa imyaka runaka, hafi nta numwe mbere arenze imyaka 100, bake cyane nibo barenze imyaka 100. Hanyuma bikagenda gute? Umuntu mu kutamenya igihari inyuma y'ubuzima bw'aha ku isi, uwo muntu ntaheze ngo amenye ko hariho umugisha isezerano ry'ubugingo budashira. Umuntu rero atamenye ivyo nuko adafise ubugingo budashira, nuko ubuzima bwiwe butahinduwe n'igiti gihindura amazi. Kubw'ivyo rero umuntu ntamenya uko bizomugendekera, kandi abatizera yuko hariho ubuzima inyuma y'ubu nuko rero biyumvira ko hanyuma bazoreka kubaho bakazimangana. Kandi mbega si ikintu kibabaje kandi cyo mu rurazi kumenya yuko umuntu ahari hanyuma akazoreka kubaho? Kandi mu gihe umuntu amenye yuko hariho ubuzima inyuma y'ubuzima bw'aha ku isi, ariko ntabazi yari karaja, ntamenye uburinganire ari karajamwo, atari umwizera Kristo, nuko rero ntamenya iyo ari karaja, canke yamenya naho akamenya rero ko atari karaja mu ijuru kuko atizeye Kristo nk'umucunguzi wiwe, atogejwe ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo, ndetse mu yandi majambo atavutse bwa kabiri, adafise umubiri wa Teofane wo mu buringanire bwa gatandatu wahariya muri paradizo kugira ngo azoje kuba muri paradizo. Kubw'ivyo rero ategerezwa kuja kuba mu buringanire bwa gatanu, ari nabwo buringanire afitiye uwo mubiri wo mu buryo bw'impwema. No kuvuga ngo impwema afise niyo mu buringanire bwa gatanu. Kubw'ivyo rero ategerezwa kuja kuba mu buringanire bwa gatanu kuko azoba yarangije imisi yiwe yo mu mubiri wo ngaha ku isi. Kandi uburinganire bwa gatanu ni yindi si, ubundi buringanire aho abantu batakiriye Kristo nk'umucunguzi wacu bazoja kuba abantu batogejwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Mu yandi majambo abatarose mpwemu wa Kristo, abatavutse bwa kabiri. Nubundi buringanire ahari amamiliyoni y'abantu. Mwitegereze, Kristo yagiye mw'ubwo buringanire igihe yapfa. Kandi mbega Kristo niki yakoze hariya? Kristo niki yari karakora hariya mwaburiya buringanire? No kubera ko Kristo yishize ku ivyaha vyacu, nuko bityo yihindura ugupfa, ajana ingwara zacu. Kubw'ivyo rero mu kwishira ku ivyaha vyacu yahindutse icaha ku bwacu, kandi ingero y'icaha niki ni urupfu. Kubw'ivyo rero yategerezwa gupfa mu buryo bugaragara kubera ivyaha vyacu yari yishizeko mu kwigira icaha ku bwacu, ndetse mu yandi majambo yategerezwa kuja mw'ubwo buringanire bwa gatanu, ari bwo buringanire ari kuzimu. Kandi aho yahahuriye n'amamiliyoni y'abantu bari barabayeho mu gihe ca Nowa. Kandi reka turabe ingene Petero mutagatifu abivuga muri Petero wa mbere gice cya 3 murongo wa 18 ukabandanya haravuga ngo kuko na Kristo yababajwe rimwe
ahogwa ibyaha kubera ko Kristo yababajwe yababajwe ahogwa ibyaha ariko si ibyaha byiwe ariko ni ibyaha byacu kuko we nta byaha yari afise ariko yishize ku ibyaha byacu nuko kubw'ibyaha byacu araheza arababazwa kuko ingero yicaha n'urupfu ibihano by'Imana rero byaguye kuri Yesu Kristo haza urupfu kuri we umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana kugira ngo ashobore kudushikiriza Imana byabaye ngombwa ko afata ibyaha byacu kugira ngo natwe ntitugire icaha nuko dushobore kuja ku Mana yishwe umubiri urupfu rwa Kristo rwabaye rwo ku mubiri hapfuye umubiri we w'inyama ariko we yabandanije kubaho mu mubiri we wa teofaniya ariko byabaye ngombwa ko aja ikuzimu umuntu iyo avutse akaba ngaha ku isi mu gihe atizeye Kristo nk'umucunguzi wiwe ngo yozwe ibyaha byo mu maraso ya Kristo ngo aronke mpwemu yera umubiri we w'inyama upfuye uwo muntu abandanya kubaho ariko ateruza kuja ikuzimu ni ukuvuga ngo mu buringanire bwa gatanu kuko impwemu afise niyo mw'ubwo buringanire ni ukuvuga ngo umubiri afise kandi Kristo yagiye muri mpwemu ni ukuvuga ngo mu mubiri we wa teofaniya ari wo mubiri atari uwo mw'ubu buringanire ariko ni wo mu buringanire bwa gatandatu ariko byabaye ngombwa ko uja mu buringanire bwa gatanu ari naho ni ukuvuga ngo mw'uwo mubiri nibwo yagiyemwo abarira impwemu ziri mw'ibohero ijambo ry'Imana nizo z'abatumviye Imana kera hamwe ukwihangana kwayo kwari ko kirorereye mu minsi ya Nowa bwa bwato bukibazwa muri bwo harokokeyemwo abantu bakeya bashika 8 bakirijwe mu mazi rero murabe Kristo yagiye muri mpwemu no kuvuga ngo umubiri we wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu yagiye mu buringanire bwa gatanu nuko abwira ubutumwa ubugingo bwari buboheye ngaho mw'ubwo buringanire bwa gatanu mw'ubwo buringanire ntibari gushobora kubuvamwo mw'ubwo buringanire ni yindi si ari nayo abari ngaho badashobora gusohoka ngo bayivemwo Kristo rero byabaye ngombwa ko aja ngaho kuko Kristo yarapfuye ajana ibyaha byacu kandi ingero yicaha n'urupfu nuko kuzimu rukamukurikira no kuvuga ngo uburinganire bwa gatanu yaragiye rero abwira ubutumwa abo bantu bari mw'iyo mibiri yo mu buringanire bwa gatanu imibiri isa n'imibiri yacu ariko yo mu bundi buringanire yo mu buringanire bwa gatanu kandi yababwiye ubutumwa atari kugira ngo bakizwe yababwiye ubutumwa acira ku rubanza ukutizera kwabo ariko hanyuma ivyanditswe biravuga ko Kristo afise imfunguruzo zikuzimu no kuvuga ngo z'uburinganire bwa gatanu hamwe n'izarupfu izo yatse umugwanezi hariya ikuzimu hanyuma rero Kristo yarasohotse ava ikuzimu afise imfunguruzo nuko arashobora gusohoka yavuye ikuzimu aca muri paradizo mu buringanire bwa gatandatu hari Aburahamu Isaka na Yakobo n'abera bose mu isezerano rya kera na Yohana umubatizi nawe nyene yari ngaho ari we yari nteguza yiwe yo ngaha ku isi kubw'ivyo rero igihe yapfa aciwe umutwe n'umwami kubw'itegeko ry'umwami abisabwe n'umukobwa w'umwamikazi ari we yasabye umutwe wa Yohana umubatizi ku mubehe Yohana umubatizi yarapfuye ariko
yagiye muri paradizo ahari hari Aburahamu, Isaka na Yakobo hamwe n'abandi bose. Yohana Umubatizi yagize ubukozi bugufi ngo gaha ku isi, ariko igihe yaje muri paradizo yagize ubukozi burebure cyane bw'imyaka runaka hariya. Mu gihe Yesu Kristo yari karavuga ubutumwa ngaha ku isi, Yohana Umubatizi yari hariya muri paradizo amenyekanisha abwira abantu bo bari ngaho ko Mesiya ari ku isi, abwira abantu bose bari ngaho muri paradizo ko umwanya wari wo wose Mesiya azokora igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba Karuvariyo, kuko Yohana Umubatizi yamweyerekanye nk'umwagazi w'intama w'Imana kuri ibyaha by'abari mu isi, kandi kugira ngo akore ibyaha by'abari mu isi yateruza kupfa ku musaraba Karuvariyo nk'umwagazi w'intama utanzwe nk'ikimazi, nk'uko batanga umwagazi w'intama hariya muri Egiputa buca haba Pasika kugira ngo hacungugwe abana b'imfura. Ku wundi munsi mu gatondo ihanga ry'Abaheburayo risohoke ryidegembya mu kuvayo hamwe na Mose. Kuvayo bisobanura gusohoka, nuko basohoke bidegembya ku wundi munsi mu gatondo bagana mu gihugu cy'isezerano. Rero Kristo yari gupfa nk'umwagazi w'intama wa Pasika. Nico gituma umunsi umwe imbere ya Pasika niwo Kristo yapfuyeko. Buca haba Pasika, Kristo yarapfuye, nk'uko buri mwagazi w'intama watangwa nk'ikimazi wapfa imbere y'umunsi umwe haba Pasika hariya muri Egiputa. Ku mugoroba imbere yuko hatangura Pasika, kuko Pasika yatangura izuba rirenze, kandi uwo mwagazi w'intama barawurira mu mago yabo wokeje mu ijoro ryose rya Pasika. Rero murabe ingene Kristo byabaye ngombwa kwapfa imbere yuko haba Pasika nk'uko vyahanuwe. Rero muri ico gihe cose ca Kristo kugeza ubu twamye turya umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo. Uwutarya umubiri wanje ngo anywe n'amaraso yanje ntagira ubuzima buguma muri we. Mu kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu no kozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, ndetse no kuguma dushikamye muri Kristo, twararose mpwemu wa Kristo tugashikama muri Kristo mu kumva ijambo ryiwe, nuko rero tuba turiko turarya inyama, umubiri wa Kristo, umubiri w'umwana w'umuntu, umubiri w'umwagazi w'intama wa Pasika, kandi tuba turiko turanwa n'amaraso yiwe. Amaraso yiwe kandi yatwogeje ibyaha byose. Kandi hagize ukora ifuti runaka canke ikosa runaka canke icaha runaka, yaturiye icaha ciwe Kristo ashingiye ku kimaze ca Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ashingiye ku kimaze ca Kristo ashiburire ibyaha byo mu maraso ya Kristo, nuko bihanagugwe. Ni ukuvuga ngo abahanaguwe ibyaha byiwe byose akabandanya bityo abandanya aje imbere mu buzima bwiwe bwa gikristo, kuko amaraso ya Yesu Kristo atwoza ibyaha byose. Amaraso ya Yesu Kristo atwoza ibyaha byose. Kubw'ibyo rero dufise amaraso ya Kristo asizwe mu bugingo bwacu iminsi yose y'ubuzima bwacu, kandi icerekana ko amaraso ya Kristo asizwe mu buzima bwacu ni ubuzima bw'amaraso buri muri twebwe, ariyo mpwemu yera. Mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu tukoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo hamwe no mu kuronka mpwemu yera. Mu kugira mpwemu yera bityo tukagira umubiri wa teofaniya mu burenganire bwa gatandatu, dufise ubuzima bw'amaraso muri twebwe. Nico gituma dufise ubugingo buhoraho. Rero murabe namwe ingene Kristo mu gupfa ku musaraba Karuvariyo yarishe ideni ry'icaha, yishirako ibyaha byacu byose, ibyaha by'abahungu n'abakobwa b'Imana bose, akura bityo icaha. Kandi iyo umuntu yizeye Kristo nk'umucunguzi wiwe, akozwe ibyaha byo mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu yera, hahinduka ukuri muri uwo muntu ikimaze ca Kristo ku musaraba Karuvariyo, kandi kiraheza kikazana inyungu y'ico kimaze ku musaraba Karuvariyo. Rero murabe ingene Kristo mu rupfu rwiwe rwo ku musaraba Karuvariyo ingene
yahinduye ubuzima bwacu bukaba ubuzima bwiza. Igihe tumushize muri twebwe, ahindura ubuzima bwacu ibihe bidashira, kandi aduha umubiri wa teofaniya uhoraho, kandi uko no guhindura ubuzima bwacu bukaba bwiza, bukaba buhinduye, bukaba buhinduwe, tugaheza rero tukagira impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu, uwo mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi no mu buryo bugaragara mu mwuzuro wose azohindura imibiri yacu aduhaye umubiri uhoraho. Ivyo bizokorwa nande? Na Yesu Kristo, igiti gihindura amazi akaba meza. Ndetse kandi azohindura n'ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu, ndetse na buri uwugize uwo mugwi w'ibihumbi 144 by'Abaheburayo. Ndetse kandi azohindura n'igihugu c'Abaheburayo nk'igihugu, azohindura kandi n'amahanga yose yo ku isi mu nganje y'imyaka 1000. Igihugu cyose kizobaho muri iyo nganje y'imyaka 1000, kuko igiti gihindura amazi akaba meza kizoba cicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kandi kizohindura amahanga yose, indimi n'amoko, kandi kizobaha amahoro, kibahe iterambere ryo mu buryo bw'imwemu n'iterambere rigaragara riboneka, kandi kizonabaha ubuzima, ndetse tuzonagira iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo itarimwe intambara, imyaka 1000, hanyuma hazoba intambara, urugamba ku iherezo ry'imyaka 1000, kuko ikindi igiti kimenyekanisha kibi n'iciza arico umugwanizi kizorekugwa, nuko giheze gihagurutse amahanga cahenze, kuko hazoza umuzuko w'abapfuye bose, ababayeho muri kahise ndetse n'ababaho muri iki gihe atarabo mu batonejwe n'Imana, bazozuka kugira ngo baje imbere y'intebe yera, kugira ngo bacirwe urubanza na Yesu Kristo. Umugwanizi rero ngaho azokongera guhenda abo bantu, nuko abegeranya kugira ngo bavyure ubugarariji, baheze batere kudeta Yesu Kristo umwami wo mu mubumbe w'isi mu mwuzuro, nuko azobakoraniriza hamwe abajane kugira ngo batere igitero Yesu Kristo, bagabe igitero Yesu Kristo, ariko umuriro uzomanuka uvuye mu ijuru ubahonye bose. Murabona ko umugwanizi igiti kimenyekanije kibi n'iciza ari wateze intambara hamwe n'ibibazo kubiramwe abantu. Igihe azoba aboshwe imyaka 1000 nta kibazo kizoba gihari. Igiti c'ubugingo arico Kristo, igiti gihindura amazi akaba meza, nico kizana umugisha kuri buri muntu wese, kuri buri gisagara, kuri buri gihugu, ndetse no ku mahanga yose yo ku mubumbe w'isi. Nico gituma inganje y'imyaka 1000 ya Kristo ari ubwami bw'Imana, hamwe n'igiti gihindura amazi akaba meza cicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kiganza imyaka 1000, kiganza uno mubumbe w'isi. Turabonye igiti gihindura amazi arico caje mu myaka 2000 iheze, camye kiri mu biremwa abantu, kandi muri iki gihe c'iherezo dufise isezerano ko kizokongera kikagaruka ngaha ku isi kugira ngo kibe mu gikorwa kigenewe umunsi wa nyuma, aho azohamagara kegeranya abatonejwe bose n'ijwi rirenga ry'inzamba, kandi ni naho hanyuma abatonejwe bose nibamara kuba mu mubiri w'ibanga wa Kristo, azova ku ntebe yo kutwingingira mu ijuru Yesu Kristo, yisubize abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, aheze azura abapfuye bizera Kristo bose, azoduhindura twebwe abakiri bazima. Uko niko rero azohindura mu buryo buboneka abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana.
nicyo gituma ari ingirakamaro cyane ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'uko kwabaye ukw'ingirakamaro cyane ukuza kwa mbere kwa Kristo, kuko ni ukuza kw'igiti gihindura amazi akaba meza, kugira ngo ahindure amazi abe meza mu buryo bugaragara, amazi y'umubiri w'umuntu w'abatoranijwe babayeho ndetse n'abapfuye bizera Kristo, kugira ngo abahe mubiri uhoraho hawe ubwiza, ari uwo mubiri uzoba ari mwiza cyane kubera bose babayeho muri kahise, kandi kugira ngo atujyane mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ari nabyo nyine bizoba ari ibintu byiza cyane kuba mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo rwa data wo mu ijuru. Hanyuma tuzogarukana na Kristo nyuma y'imyaka 3 n'igice turi mu rugo rwa data wo mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hanyuma tuzogaruka ku isi mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Aribyo bizoba byiza nabyo nyine kuba mu bwami bw'amahoro bw'ubumwe ndetse n'urukundo rw'Imana ndetse n'iterambere ryo mu buryo bw'inkwemu no mu buryo bugaragara, kuko isi yose izokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abogereye mu kiyaga, niko bivugwa muri Habakuki igice ca 2 umurongo wa 14 ndetse no muri Yesaya igice ca 11 umurongo w'9. Isi izokuzura ubumenyi bw'igiti gihindura amazi akaba meza, isi izokuzura ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'igihugu ciwe yakoze mu kuza kwiwe kwa kabiri, nk'uko isi yamya yuzuye ubumenyi bwo kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe n'icubahiro c'uhoraho. Icubahiro c'uhoraho cigaragaje mu kuza kwa mbere kwa Kristo mu mubiri w'umuntu. Rero murabe namwe ukuntu bizoba biryoshe kubaho mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Inyigisho za mbere ni inyigisho z'Imana, z'ubumenyi bw'Imana. Inyigisho zose nizo kugira ngo umuntu aronke ubumenyi. Wewe ntiwoshobora kwigisha umuntu atari kugira ngo umwigishe ikintu. Inyigisho zose, mu nyigisho zose umuntu aronkeramwe ubumenyi, kandi hamwe n'inyigisho z'Imana, inyigisho z'icubahiro c'uhoraho, twese tuzomenya Imana. Ni inyigisho zo kugira ngo twese tumenye Imana. Haravuga icanditswe kiravuga ko kuri uwo munsi uhoraho azoba umwe n'izina ryiwe ribe rimwe. Ndetse kandi hariho n'ikindi canditswe kivuga ko kuri uwo munsi uhoraho azoba umwami aganze isi yose. Uhoraho ni Yesu Kristo, ari we azoba yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganje ubwoko bw'Eheburayo, aganje n'umubumbe w'isi wose. Ndetse icanditswe kiravuga kandi aho muri Yesaya, twoshobora kuvuga ati Yesaya mutagatifu, ariko tuvuga tuti Yesaya, muri Yesaya igice ca 52 haravuga ati nuko rero abantu banje bazomenya izina ryanje ko bw'iyo mpamvu kuri uwo munsi, kuko jewe nyene ndiko ndavuga nije nzoba ndiko ndiyerekana. Haravuga yuko kuri uwo munsi, ico ni kimpombe c'indwi, abantu bose b'Imana bazomenya izina ryiwe. Aho ni mu kimpombe c'indwi. Kubera iki? Kubera ko avuze ngo jewe nyene ubwanje ndiko ndavuga nije nzokwiyerekana. Rero umuntu ashobora kuba ariko aravuga, twavuga ngo avugira nko kw'iradiyo, ntiyigera avuga izina ryiwe, canke ngo abazwi akabazwi ku izina atari izina bwite ry'umuntu, ariko hanyuma mu kuvuga ati nzoba mu kibanza runaka, ati kandi bose bazomenya izina ryanje. Igihe rero ashitse mw'ico kibanza, nuko rero ategerezwa kuba afise ngaho izina ryiwe, kuko igihe umuntu yavuka, igihe we wavuka, bakwise izina bita izina urya mubiri wavutse, kandi aho uja hose wewe ujana iki? Izina ryawe.
kubw'ibyo rero abantu benshi bashobora kuba barakubonye batazi izina ryawe, ariko haje umuntu akuzi akaguhamagara mu izina, abandi bantu bose baravuga bati ubu rero turamenye izina ry'ujya muntu ariwe twabona, ariko kubera ko atari bwavuga izina ryiwe, kubera ko atari bwatubwira izina ryiwe, ntitwari tuzi izina ryiwe iryo ari ryo, ariko ubu runaka yavuze izina ryiwe ati ubu rero jewe ndazi izina ryiwe. Rero bashobora kuguhamagara we mu izina kuko bamaze kumenya izina ryawe, ariko izina ryawe buri gihe rigenda riraguherekeza nubwo abandi bantu batazi izina ryawe, ariko wewe igihe ushitse mu kibanza runaka ukiyerekana ukivuga, nuko ugaheza ukavuga ati ndi runaka wa hariya, abenshi baramenya izina ryawe bagaheza bakakumenya kuko wewe ubwawe uba wimenyekanishije, nuko ukivuga ukiyerekana mu izina wewe utwaye, mu izina wewe witwa. Rero ngaha Imana iravuze ati nuko rero abantu banje bazomenya izina ryanje, kuri uwo munsi bazomenya ko ari jewe mvuga, kuko jewe nyene mvuga nzoba ndiko ndiyerekana ndivuga. Aho rero niho yihishura akerekana akagaragaza izina ryiwe, muri uko kwigaragaza kwiwe ari nako yiyerekanamwo ubwoko bw'Eburayo, ariko bwa mbere azokwiyereka ishengero ryiwe ry'abanyamahanga, ari naryo ryamye rimurindiriye mu myaka 2000 uhereye kuri Kristo kugeza ubu, uhereye Kristo avuye mu mubiri kugeza ubu, ishengero ryiwe ryamye rimurindiriye. Rero ishengero ryamye ririndiriye igiti gihindura amazi, ari umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, kandi azoduhindura no mu buryo bugaragara, azoduhindura no mu buryo bw'impwemu, aduhaye ijambo ryiwe, kuko nta kintu na kimwe kiryoshe nk'ijambo ryiwe. Reka turabe hano murabe ingene aduhindura imbere. Mu Byahishuwe igice c'icumi umurongo w'8 ukabandanya, uyu mumarayika amanuka ava mw'ijuru mu Byahishuwe igice ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku w'indwi, azana mu kuboko kwiwe kw'iburyo agatabo kazinguruye, ariko ari agatabo kari kamatanishije amashashara iburyo bw'Imana, ariko yafashe arakazingurura. Kari kamatanishije amashashara ndwi, ariko yaragafashe mu Byahishuwe igice ca 5 mu gice ca 6, amatanura ibimatanije bitandatu mu Byahishuwe igice c'8 naho yazinguruye amatanuye ikimatanije c'8. Mu Byahishuwe igice c'icumi rero amanuka ava mw'ijuru afise aka gatabo kazinguruye. Rero murabe kano gatabo ico arico, iryajwe numvise rivuye mw'ijuru nongera kuryumva rimbarira riti, genda wabire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'umusozi. Njaho umumarayika ari ndamubwira kumpa ako gatabo, arambarira ati enda ugatsonsomere, karakururira mu nda, ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki. Nuko nabira ako gatabo ngakura mu kuboko k'umumarayika ndagatsonsomera, mu kanwa kansosera nk'ubuki, maze kukarya mu nda hacika umururazi. maze kukarya mu nda hacika umururazi. Barambarira bati ukwiye kuzosubira kuvugishwa ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Rero murabe ingene kano gatabo k'ibimatanije ndwi kazinguruye gahabwa Yohani ntumwa ari we yashushanya marayika wa Yesu Kristo azoba hari ku munsi wa nyuma, aronka kano gatabo kazinguruye agakuye mu kuboko kw'inkomezi kwa Yesu Kristo marayika w'isezerano, kandi yaramubwiye yuko yokarya, yarakamuhaye aramubwira ati gatsonsomere, karakururira mu nda, ariko mu kanwa kawe karaza kugusosera nk'ubuki.
kandi lo tomó, yaragafashe lo comió, arakarya fue dulce en la boca, mu kanwa y en su karamusosera vientre fue amargo. ariko mu nda La hacitse amargura, umururazi umururazi las pruebas n'ibigeragezo y persecuciones hamwe por no las cuales gutotezwa uko el ángel mensajero de marayika Jesucristo. ntumwa wa Yesu Kristo azocamwo. Esa es la parte amarga, Ico nico gice pero c'umururazi es dulce en la boca. ariko kararyoshe mu kanwa karasosa Hablado, kandi mu kuvugwa ubwo butumwa buriko buravugwa buraryoshe kuvuga para los que lo reciben, kandi buranaryoshe kuba bwakira kuko endulza su vida, buhindura ubuzima y bwabo los llena nuko de la fe, ubuzima bwabo bukuzura ukwizera kubahesha guhindurwa no kuzamurwa uguhishurirwa kubahesha guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe c'iherezo. ahora Rero la parte amarga son igice c'umururazi n'ibigeragezo hamwe no gutotezwa kubera ko ugutotezwa gutegwa nuko yarose akarya uguhishurirwa kw'igitabo c'ibimatanije ndwi, el libro de la vida, igitabo c'ubugingo en donde están nuestros nombres escritos. ahanditse amazina yacu. Ahora vean Rero murabe cómo ingene Cristo, Kristo el árbol de la vida, igiti el c'ubugingo, árbol que endulza igiti las aguas, gihindura amazi akaba meza, ingene ese librito, ese título aha de ako propiedad, agatabo gahesha uburenganzira nakiwe y lo da, y así nos agaha da kandi yamye agaha ese fruto yamye aduha ivyo vyamwa twebwe twese estar comiendo kugira ngo el bityo fruto, tube turiko turajya ku vyamwa árbol que endulza las vy'igiti aguas, gihindura amazi akaba meza, y así poder bityo ser transformados tugashobora guhindurwa y tener el cuerpo eterno, tukagira umubiri uhoraho uwo yasezeraniye twebwe twese. Cristo, el Kristo árbol de la vida, igiti c'ubugingo ustedes mwitegereze están namwe a comer, ariko ahí, a su ángel mensajero, ariha ngo marayika wiwe amurye, ndetse mu yandi majambo marayika wiwe ntumwa ese mensaje mu gutanga ubu de butumwa Jesucristo, akabuha ishengero rya Yesu dando a comer Kristo aba ariko ese mismo árbol de la vida. arabaha kurya kuri iki giti c'ubugingo nyene. Una de las promesas de Cristo Kandi es, rimwe mu masezerano ya Kristo al que venciere, nuko yo le daré unesha comer nzomuha el kurya árbol ku de la giti vida, el c'ubugingo cual está en medio arico kiri del paraíso de muri Dios. paradizo y'Imana. Ahora vean cómo Rero murabe ingene el mismo árbol iki arico giti nyene que endulza, gihindura amazi akaba meza, tipificado gishushanijwe en aquel árbol que na ca endulza las giti aguas, cahindura amazi porque es tipificado en aquel kuko árbol ni ishusho n'ingero y'igiti Yesu Kristo Salvador. umukundwa wacu umucunguzi. Vean todas las bendiciones murabe que tiene murabe imigisha ese yose árbol que Kristo endulza las afise aguas igiti gihindura amazi para ustedes, afitiye umwe wese muri mwebwe para mí también, na jewe kandi para este tiempo final, muri iki gihe c'iherezo para toda la eternidad. ndetse no mu bihe bidashira. Que las bendiciones de Yesu imigisha Yesu árbol Kristo que endulza igiti las aguas, gihindura amazi akaba meza Yesu yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, y pronto se kandi complete vuba el número de los huzura escogidos igitigiri de Dios, c'abatorejwe y pronto n'Imana, todos vuba twese seamos transformados duhindurwe y llevados a la casa tujanwe de mu nuestro rugo rwa Padre Data wo celestial, mw'ijuru a la cena mu birori de las bodas del ivy'ubukwe Cordero bw'umwagazi en el w'intama cielo. mw'ijuru En el nombre mw'izina eterno del rihoraho Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Amén Amen y amén. kandi amen.